ni vyiza rero iki ni kije gituma dufatana mu nda kuruta umwe wese akagira ico aterereye. Mbere nk'ahantu ca saba abarundi bose kumva yuko hariho bene wacu bagize ivyago kugira ngo tubafate mu mugongo tubaterere kugira ngo basubire mu buzima nkuko bahora busanzwe. Kandi kuva kera narindi riko vyari bimeze, inkuba zarakubita inka, abandi bagaca bazana bakaza bagushumbusha kugira ngo usubire utohe. Mbere hari n'igihe baca baguha iziruti zo wari ufise, erega nayo ubu yasubiye gutunga kuruta uko yaratunze ubwa mbere. None rero mpamagarire abandi bose gufata umugongo abahuye nizi ngorane zimuyaga tutagira izina ryawo, kuko je mbonye ari umuyaga ukomeye ntabona ari bwabone ivyo byose umeze nk'uko ushobora kurandura ibiti bikomeye nk'ibi. Isengero imaze imyaka hafi 100 iri mu gushika 100 ugasanga iragurutse itari bwigera iguruka kuva ibahe kuva ikiri nshasha yararamye. Sumiya gusanzwe none rero turabaremesheje party, kandi aho ubona nk'urugwaruka rwaje hagwazanye imigisha n'imihezagiro ngaha hariho uwundi mutima n'abandi baca bumva hari ivyiza, kandi umuntu aje gukubitira ko biba ari vyiza abone ingorane ufise. None rero jewe twari twaganiriye nane ndakuremesha, ariko ico nabonye nuko kuwa mbere tuzozana amabati yo kubanza kubaka inzu mubamwe, kuko iyi sengero izotwara uburyo butari buke, se bica bihera ubwo nyene. Mugabo uburi kwa rubaka nawe ategereza kubanza kuronka ahaba, kuko niyo tuyo turubaka inzu hari ico twita barake de chantier. Urumva rero mudafise aho muba byabagora ingene mutunganya kugira ngo isengero nayo isubire mu buryo. Ni isengero rero umva twese abantu nuko za turaterera, ariko amabati yo gusakara hajya ku nzu mubamwe yoyo kuwa mbere nibaza yuko azoba bashikiriye.